Shalom shalom bakunzi bimbonesha kure Yaganawe TV ndabaramukije ngo amahoro y'Imana abane natwe. Nitwa Kwizerimana Domitille ndumuvuga butumwa abenshi barananzi ku izina rya Mama Dania. Imvo yatumye rero ndi hano nuko naje kugira ngo tuyage ku ijambo ry'Imana ari ryo ryanzanye Imana umuremyi wa twese. Iryo jambo tugiye kuyagako, reka tubanze dusenge twishire mu biganza by'Imana kugira bigende neza. Turagukengurukiye data mwiza, turagukengurukiye data w'urukundo, uri Imana ihoraho, uri umurengezi, uri umutabazi, uri Imana igira neza. None dukengurutse uko buca bukira mwami mwiza, nta usa nawe, uri intango n'iherezo, uri Alfa na Omega. None turakwinginze ngo dushigikire muri uno mwanya tugiye kuyaga ijambo ryawe mwami. Dusengeye abagiye kuryumva, amahanga, abari hafi n'abari kure bose mwami mwiza, ngo rigire umumaro ku bugingo bwabo, kuko jambo ni wewe, niwe waremye ijuru n'isi, ni naryo tugiye kuyagako. Turakwinginze rero ngo tubere Imana, tubere umwungere, utubere umutabazi, twese hamwe tubone ubwiza bwawe. Urakoze ugiye kudushigikira, ko nivyo dashoboye gusaba ushoboye kubidukorera, maze ishimwe n'icyubahiro nibihabwe wewe, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Nongeye kubaramutsa cyane. Ijambo ry'Imana ndabazaniye riravuga ngo, umutwe waryo yavuga ngo ugiye gukugwa mu kibanza runaka warurimo uhishijwe rimwe n'Imana. Ntabwo cyari kibanza cyo kukwica, ahubwo cyari kibanza washizwemo n'Uhoraho kugira igihe cyawe runaka bishoboke ngo ucinjiremo. Hari ahantu ushobora kuba waruri, nje kuguhanurira muri uno mwanya ndakubwira ngo igihe cyo kuvayo cyamaze kugera. Ndakubwira wowe uri kurankurikirana ko ari cyo jambo Uwiteka yampaye ngo ndakuzanire kuri uno munsi. None mwene data, reka dusome iryo jambo. Ni jambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro. Tuza gusoma ibice 8. Turaza guhera ku murongo wa 15, turaza ku murongo kugeza ku murongo waho wa 22. Umwami Yesu atugirire neza, wumva icyo Uhoraho aje kuyaga nawe biciye mu rino jambo, biciye mu mukozi wayo yarungitse kugira ngo aze kuguhanurira, akubwire ko igihe cyo kuva abantu wari wugaraniwe cyamaze gushika. Indanzi y'amajambo cyangwa ijambo y'umutwe cyangwa intangamarara iravuga ngo Nowa ava mu bwato. Haleluya! Ndakubwira ngo Nowa ava mu bwato. Igihe cyarageze Nowa ava mu bwato. Nawe ndakubwira ngo igihe kirageze, nshuti mukundwa, uve mu kintu runaka warurimo. Haleluya! Nowa yinjiye mu bwato kubera ibyago byari byateye mu isi. Abantu barivayanga bakora ibyaha bitandukanye. Bamaze kubikora, Uhoraho yanzura kurimbura isi. Ariko Nowa muri ico gihe Bibiliya irambwira ngo murunganwe rwiwe Nowa we washimwa n'Uhoraho. Maze igihe kiragera, Nowa nubwo batamufashije kubaka ubwato nk'uko Uhoraho yari yarabivuze, Uhoraho Nowa atanga yandi mahirwe arabwira abantu ngo nimuze mwinjire mu bwato. Abantu baragarariza bariyankira. Mugabe igihe kigeze,
Imana ibwira Nowa ati njira mu bwato winjirane n'umuryango wawe, winjirane n'ibikoko, ibitungwa, kimwe cyose, ikigabo n'ikigori birinjira. Yinjirana n'abakazana, yinjirana n'abahungu biwe, maze Uhoraho amara kugara ubwato. Nawe hari ibyago runaka wabayemwo, uri umunyamasezerano, haleluya, ariko igihe kiragera Imana ikujana ahantu kugira uje guhishwa ivyo vyago, kugira Imana ikurindireyo. Niryo jambo ry'Imana tugiye gusoma. Ndasoma rero ku murongo wa 15. Haravuga ngo Imana ibarira Nowa itisohoka mu bwato, mwe n'umuryango wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibiri n'ubugingo byose bifise umubiri biri kumwe nawe, ibiguruka n'ibitungano n'ivyikwega hasi byose, kugira ngo bisegenyukire cyane mw'isi, birondoke bigwire mw'isi. Nuko Nowa arasohoka, ubona abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe n'ibitungano n'ibikoko byose n'ivyikwega hasi n'ibiguruka byose, mbere n'ibigenda ku isi byose, nk'uko amoko yabyo ari, birasohoka biva muri ubwo bwato. Maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira, no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi byo konswa. Uhoraho amoterwa n'umubabwe mwiza wabyo, maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamogoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'iyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'ici n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Amen, haleluya. Ngo igihe kiragera Nowa abwirwa kuva mu bwato. Hari byamutumye kwinjira muri ubwo bwato. Nanje nakubwiye ntinje kuguhanurira, ndakubwira ko igihe cyo kuva aho hantu wari umaze igihe urindiriye kugira neza ko Imana yuko ugiye gukugwamwo, nawe winjire mu byo Uwiteka yaguteguriye. Nje kuvugana nawe mwene data, nje kuvugana nawe munyamasezerano, nje kuvugana nawe wavuganye n'Imana, ariko uri ahantu runaka utabona icerekezo. Siwe wenyene bibaye ko na Nowa twumvise ko ageze igihe arava mu mwidegemvyo yari arimwo runaka, ariko Imana ija kumuhisha mu bwato kugira iryo segenya ry'imvura ribanze rigwe rihonye abo Uwiteka yateguye ko baza guhona. Ariko Nowa n'umuryango wiwe bo banyegezwa mu bwato. Nawe hari ahantu nubwo utaragirirwa neza wicaye uhishijwe, ariko ukaba utanezererewe, akaba atakwidegemvya, akaba ataterambere uri kurabona, kuko Nowa nawe nkuko yari yugaraniwe mu bwato nta terambere yari kwarabona, nta munezero, nta babanyi, nta bagenzi, nta business yari kwarakora, ariko gusa yavuga ati ndarinzwe n'Uwiteka.
Haleluya. Nawe ndakubwira ngo aho hantu uri urinzwe n'Uwiteka. Icyiza kihari ni ukurinzwe n'umuryango wawe, ni ukurinzwe n'ibigukikije n'ibigufitiye umumaro. Maze Nowa ngo avuyeyo Uhoraho ngo amubwira ngo nibisohoke byose hama bisegenyukire mu isi kugira bigende neza. Nimba yarinjiyeyo nivyo bitungwa vyiwe hari ivyahonye, ariko intama n'imfizi yayo byari bihari kugira bize bivyara izindi ntama. Nowa asubire yitwa umugwizatunga munsi y'izuba. Nawe haracyariho amahirwe. Nimba yarafize inkwavu 10, Uhoraho yaramusigarije urukwavu rumwe, uruvyara n'urushuri, ibimubikira byose kugira ejo niyasohoka ntazabure igikoresho, ntazabure ibyo yikorako. Imana yamubikiye inkoko, imubikira n'inkoko kazi kugira ntaze yicuze ngo avuge ngo ndafise inkoko ariko nabuze isaki. Uhoraho yamubwiye ati byinjirane byose. Nimba yarakunda inyoni ya gasuku, yamubwiye ati inyoni ya gasuku niyinjire, hama yinjirane n'isake yayo. Basi nifatisha iryo jambo, yashobora kuba inyoni ya gasuku atari ingabo, yatari ititwa isake. Muze kuntunga birashoboka, ariko nashatse kuvyifashisha kuko bishoboka ko bibaho. Nagira ndakubwiye ati mu byo ufise byose hari igihe wagiye amatongo yawe ukaba warayasize, ariko Uwiteka ndakubwira ngo yarakubikiye rimwe rirahari nubwo wowe utaribona. Mu byiyumviro vy'Imana, mu bitekerezo vy'Imana. Haleluya. Ndakubwira ngo ririho, ntuzabura icurya, reka kwiganyira, reka kwidodomba. Hari igihe ubugwayi aribwo bwaguteye bigutera kuja mu bitaro. Uwiteka yagwishiye hariya kuko nurahindurwa izina ngo witwe umuhisi, abandi barahinduriwe amazina. Hari aba mwinjiranye mu bitaro bamaze gutaha baji wabo watwese, ariko wowe uracahijijwe. Niyuri nivyo ntiwidegembya, abantu bagusanga ku giseguri, abantu bariko bagusanga ahantu kabisa utanezererewe. Abo waho urusengera isaba ariko baragusengera, ariko ndakubwira ngo naho Uwiteka yakujanye kuguhishira kubw'ivyiza runaka agiye kukwinjizamo. Nije yarungitse ndakubwire ngo igihe cyawe kirageze. Reka kwidodomba, reka kwiganyira, reka kuba kure y'Imana. Igihe cyawe niki cyuko Uhoraho yakuntumyeko arambwira ngo igihe cyo kuva mu bwato kirageze. Haleluya, haleluya. Ndibaza nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, haleluya, kuri imbonesha kure ya Yaga Nawe TV. Ndizera neza kuronse ijambo warumaze igihe ukeneye, kushitswe ko ni jambo warumaze igihe urindiriye. Ndakubwira ngo ntiwifate nk'umuntu ari mu byago, ahubwo wifate nk'umuntu yumvise ijambo. Haleluya. Kuko ngo isi n'ijuru yashizweho n'ijambo. Nawe ndakubwira ngo ubugingo bwawe, ukubaho kwawe gukubiye mu ijambo. Nanje niryo nari ndakuzaniye kugira ngo umenye ko igihe cyo kuva muri ubwo bwato mu kintu runaka aho uri, igihe cyo kuva mu ibohero ushobora kuba umazemo igihe runaka. Hari igihe byabaye ngombwa kuja mu ibohero. Haleluya. Ukaja mu ibohero, mu mabohero aratandukanye. Hari amabohero makuru y'igihugu, hari amabohero mato mato. Ariko ndakubwira ntitaye ku ibohero urimo, hari igihe yaba utari uri mu ibohero uba waramaze gupfa. Ariko Uwiteka yaravyemeye uja muri iryo bohero kugira ikurindireyo igihe runaka ikuzane hama widegenze. Kandi ndakubwira ngo nivyari ko biraguca intege, vyari pembeni yawe, vyari bigukikije. Haleluya. Uhoraho yari yabanje kubikubura. Uhoraho abanza gukuburira Nowa, aramubwira ati njira hama mbanze nkubura ibigukikije, mbanze nkubura bagutwenze, mbanze nkubura bakugararije. Nowa yababwira ubutumwa mu gihe ciwe, akababwira ngo heraba imvura izogwa, ariko akababwira ikintu kitarigeza kibaho munsi y'izuba. Kubera iki? Munsi y'izuba ngo ibitegwa vyamezwa n'ikime, urume rujya bivanye naho uri, urume n'amazi aza ku vyatsi. Nowa rero yasigura ibintu abantu bataratahura, kubabwira ngo imvura izogwa bavyumva nk'umugani. Baramutwenga koko, baramushinyagurira, bakamubwira ati Nowa yashaje, uyu mutama yashaje nabi. Nawe hari abo wabwiye, hari abo wahanuye, hari abo wasengeye, ariko bakavuga ati mbega iyo Mana yiwirihe.
haleluya. Ariko ndakubwiye ngo Imana yawe uje kwigaragaza kuko iki nico gihe cyawe, ndemeza ntashidikanya ko iki gihe ari cyo gihe cyawe mwene data. Haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo nunezerwe kuko igihe cyawe cyari kigeze, kuko nawe ntiwaruzi ko igihe cyawe kigeze, nkuko Nowa nawe atarazi ko igihe ciwe cyari kigeze cyo kuva mu bwato. Maze ngo Nowa icyo gihe, haleluya, Bibiliya niko imbwira ngo afata inuma arayigurura, amaze kuyirekura iraguruka ayicisha mu idirisha iragenda. Imaze kugaruka ngo yazanye ugwatsi mu kanwa, haleluya, ngo bimumenyesha yuko umwuzure wakamye ku isi hamaze kumuka. Kubera iki? nta namwe hari kuvugwatsi. Imaze kuruzana igwinjiza mu bwato, Nowa aramenya ati ni by'ukuri umwuzure Uwiteka yawukamije, Uhoraho yawukamije. Nanje aho waruri nta cyari kukumenyesha yuko umwuzure wakamye, yuko ivyaguhiga vyaturuye Uhoraho yabikuyeho, yabikubuye. Njewe nije Uhoraho nanje arungitse nze ukumenyesha, nkuko inuma yinjiye mu bwato ikamenyesha Nowa yuko igihe cyo kuva mu bwato kigeze, umwuzure wakamye ku isi. Kubera inuma yarose ugwatsi kuko yarose ahigwa. Nanje nje kukumenyesha kubera iki? Byakunze yuko nca kuri no mbonesha kure ya Ganaro TV. Nanje niyo mpamvu nje kubikumenyesha. Haleluya. Hari igihe Nowa naragize igihe kirekire cyo kuza kubikubwira, ariko igihe cyari ikinyene. Haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo mwene data, inkoni ihira igihe, ntabwo ihira inzara. Igihe cyawe cyari iki? Ntaco bitwaye bivanye n'imisi wari umaze muri ico kibazo. Ntaco bitwaye bivanye n'imisi wari umaze wugaraniwe ahantu. Ntaco bitwaye bivanye n'agahinda wari ufise. Ariko ndakubwira ngo igihe cyari iki. Haleluya. Ndakubwira nkuko Bibiliya itigeze itubwira imisi Nowa yahawe yo kumara mu bwato, ni nkuko nawe utahawe imisi yo kumara muri ico kigeragezo. Ni nkuko utahawe nawe iyo misi yo kumara nawe muri ivyo bitaro. Ni nkuko nawe utahawe iyo misi yo kumarayo muri iryo bohero wari urimo. Haleluya. Bivanye nahuri, bivanye n'ikigeragezo wari urimo, bivanye n'ubugumba ntuzi igihe runaka cashingiwe cyo Uwiteka aje kuguha umwana. Ariko ndakubwira ngo igihe kirahari, kandi igihe cyawe cyari iki cyo kuva muri ico kigeragezo. Nimbura umukobwa ntawuzi igihe runaka cyari cyarashingiwe cyo kuva mu ibohero ry'ubukobwa mu gihe bwari bukurambiye. Ariko ndarinje gutangariza kubera Uwiteka yarantumye, ndakubwira ngo igihe cyo kuva mu bukobwa cyawe nawe niki, igihe cyo kureshwa niki, igihe cyo gufianswa niki, igihe cyo gukundwa niki. Nimbura umusore, haleluya, uri kurantegabiri canke uri kurankurikirana, ndakubwira ngo igihe niki cyawe cyo kuva mu busore ukaronka umufiansi, ugahindurirwa izina. Haleluya. Ugahindurirwa izina mwene data, ukava kwitwa Gasupari ukitwa papa runaka, papa bizoza, papa bienveni. Haleluya. Papa vyizigiro, papa nyishu y'Imana, n'ayandi wateguye. Nzi neza ko bakirisu mwarujuje amagenda, mwararindiriye ngo vyaratevye gusa. Uhoraho kuva yabimbwiriye mbega bizoshika ryari, narinda kubwiye ngo igihe niki ijambo riri bigukorere. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome gatoya ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mwitanguriro ibice vyahondwi, turi burabe ku murongo wa 2 n'uwa 3 kugira bigende neza. Umwami Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Umurongo wa 2 ngo mu bitungano byose bitazira no mu bikoko byose bitazira utware mw'ibigabo ndwi n'ibigore ndwi vyavyo. Mu bikoko bizira naho utwaremwo bibiri, ikigabo n'ikigore cyaco. No mu biguruka mu kirere utwaremwo ibigabo ndwi n'ibigore ndwi, kugira
ngo uruvyaro rwabyo ruze rurokoke rubone gusubira kubaho mu isi yose. Amen. Haleluya. Imana ibwira Nowa ngo atware igitigiri runaka kugira ngo Uhoraho ntabihonereze rimwe, kugira ngo bize bisubire kubaho kuko na mbere byari bihari. Ndakubwira nkuko nabikubwiye ngo nawe hari ibyo wabikiwe ko bizogufasha, ibyo wari ufise ntuvuge ngo warabitakaje. Ndakubwira ngo bizongera bigaruke, kuko Uhoraho ntiyabitaye, Uhoraho ntiyavyibagiye ko wari ubifise. Ntawe uzogutwenga ngo wari ubifise ngo none warabibuze. Ndakubwira ngo ivyo byose bizogaruka nkuko ivyo kwa Nowa vyagarutse. Turavye muri Bibiliya, si Nowa wenyene vyagarutse. Yobu ivyiwe byose ngo vyaraheze, bimaze guhera n'abana biwe barahera, bimaze guhera inshoreke ziwe zirahera, abungere barahera, ariko ngo Uhoraho ashumbusha Nowa, bambe ashumbusha Yobu umurengera, yongera kumuha ngo abana basumbye akaranga abambere. Munsi y'izuba ngo nta bandi bana banganya akaranga n'abana bo kwa Yobu. Nawe ntugire ubwoba uri kurarira ngo wari ufise umutahe, wari ufise ibidandazwa ngo none vyaraheze. Ndakubwira ngo Uhoraho yarabikubikiye, uko biri kose uzosubira wongere ubu mugwiza tunga nkuko vyahoze. Ndakubwira ngo uzongera ukire, wongere usimbe mageregere nkuko vyahoze. Ndakubwira ngo uzosubira ukorera Imana nubwo muri kino gihe ubona atavyizigira ufise, wacitse intege kubw'ibihe runaka waciyemo. Ndakubwira ngo warataye ivyizigiro, warabwiye Imana ngo Mana ni gute wemeye ko mfungwa kandi nagukoreye, canke nari mu karengane, kubera ikibandendereje ukavyemera, kubera iki ingwara waravuze ngo zingwara ntuzoziteza Abisirayeli bazogwana ingwara z'abanyegiputa, ariko Uhoraho yarabiretse gato, ariko bikubaho. Igihe cyawe niki mwene data cyo kugira ngo ubivemwo, kuko Uhoraho yaraje kuvugana nawe, agiye kukugirira neza. Uhoraho abwira Nowa winjire mu bwato, ariko ntiyamubwira isaha, ntiyamubwira igihe, iryo nibanga ry'Uhoraho nkuko nawe atabikubwiye. Siwe wenyene do akarorero dufise na bantu bambere batwitangiye mu kwizera bagiye bandikwa muri Bibiliya. Nawe ndaguteye intege, ndakubwira yuko Uhoraho yaranzanye kugira ndakwibutse yuko igihe cyawe cyo kuva muri ivyo vyago warurimo usohoke, ivyari biguhigoraho yabikubuye, umwuzure wavyo wakamye, imvura y'isegenya yaraguye uhishijwe, ivyago vyarateye muri quartier, vyarateye mu gihugu warurimo, vyarateye mu muryango warurimo, ariko we wari ufise aho uhishijwe kuko ari Uhoraho yari yashatse kuguhisha. Abagwanye baragwanye, wewe ntaco wabaye, kubera iki Uhoraho yari yagiye kuguhisha aho hantu ubona yaguhishije. Haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo mwene data, iri jambo rije kuri wewe. Abantu bakunze kuvuga ngo yarababwiye nuko bataje mu gihe y'abantu bari mu rushengero, ariko abantu baba babwiwe bari wewe. Ijambo ryabwiwe wewe, ntiryabwiwe abandi, ryabwiwe wewe. Urifate nka nkama, urifate nk'ijyawe, kugira rigira aho rigukura, rigira naho rikugejeje. Uhoraho yuguruye ubwato, narinje kukubwira ngo raba usohoke hamuveyo, kugira uje kwidegembya, uje gukorera Imana, uje gutera imbere, uje gusengera abantu nkuko vyahora. Uwiteka agukoreshe, yagucishije muri ico gihe ugira nawe uronka intahe, uronka ico uzosigurira bene so. Niyagutuma nawe uzugire ingene ugenda, niyanabikora ntuzuvuye ngo vyakozwe n'ubwenge bwawe, ariko uzoha icubahiro Uhoraho Imana. Narinje rero nje kuguhanurira kubwo ijambo ry'Imana Uhoraho yandungikanye. Ndanezerejwe n'ingene wanteze amatwi, ndanezerejwe nuko message Uwiteka yandungikanye igushitseho, biciye kumbonesha kure ya Yaga Nawe TV. Nagomba kugusezera ndakwifuriza amahoro n'umugisha biva kuhoraho, ariko ico tugusaba, turabasaba partage, turabasaba sabone kugira mushishikare kudukurikira
n'ibindi vyiza biracari inyuma. Uwiteka aracafise ibyo akeneye kuvugana nawe ntibirangiye uno munsi, kandi si rya mbere mwari muvuganye, ariko ndakubwira ngo message nari ndakuzaniye irasanzwe. Reka nkuko twatanguye dusenga turangize dusenga, maze Uwiteka ashishikare kukugirira neza. Uragororotse mwami mwiza, uragororotse ntare yo mu muryango wa Yuda, uri umurengezi, uri umutabazi. Haleluya, ijambo ryawe rirambwira neza ngo nta jambo riva kuhoraho ribura ububasha. None Mana, ndasengeye umuntu wese yakurikiranye message duhejeje gutanga ivuye kuri wewe, ndakwinginze mwami mwiza nyaguhora ku ngoma ngo imukorere nkuko ijambo ryawe ariko ryabivuze. Ubagiriye neza, abagwayi bakize mwami mwiza nyaguhora ku ngoma, abashonje bagaburire, abatagira icerekezo ukibahe mwami nyaguhora ku ngoma, abari kugisegure ubavyureho, abari mu mabohero mwami Mana ubugururire nkuko igihe cyageze Nowa ukamwugururira ubwato. Urakoze rero kuri Alpha na Omega, uri ntango n'iherezo. Turabigushimiye kandi turagukengurukiye, maze ishimwe n'icyubahiro n'ibishishikari guhabwa wewe mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Shalom, shalom. Hamwe nayaga nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.